Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomendizera ko meze neza murose mwiriwe canke murasivana muririye bakunzi ba chaîne yacu ndakuzogera subscribe kuri chaîne yacu kugira komeze kubaka umuryango munini. Yes, ni umunsi udasanzwe kandi aho twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'ubutumire adasanzwe bigana nyine ubuzima bwanje kugira tuganire ku buzima uburyo butandukanye ndetse n'abantu bakora ivy'iwabo. Aho ubona yuko imbere yanje ufite amashakoshi meza y'abadame, hariyo n'ay'abahungu. Yes, amashakoshi meza cyane gose. Turazoganira na nyeneyo hari n'utu bracelet ngahanya entre itaro n'indi namaze kwambara. Nziza ariko sinzi ko ari y'abakobwa canke ari y'abahungu. Ugasanga nambaye ishakoshi y'abakobwa. Yes, katumwe ikaze rero hama tuganire ibyo bitandukanye. Karibu rero. Merci. Umeze neza? Yego, nawe ni sawa. Yego, ndashima cyane gose. Uramutse d'abord ubona ko adukurikirana. Ni sawa, umeze neza, murakomeye. Bakwita gute? Amazina yanje nitwa Mpawenimana Nasra. Mpawenimana Nasra. Imana yaguhaye uno mwuga? Yego, cyane gose. Yes. Mpawenimana Nasra ninde? Mpawenimana Nasra nuvuga ati n'umuntu yikorera utwiwe. Bon, nkaba narize santé publique mais ubonye ndi entrepreneur dans le domaine d'art. Muravyumvije ibintu bibiri. Yize santé mugabo n'umunsi n'umu entrepreneur. Ivyo bintu bihuye gute? Byaje gute? Bon, ibyo bintu narize santé parce que nakunda nyene mbu muganga mujanye na santé mais mujanye na entrepreneur mugiye nabonye ko akazi kadakunda naciye nkangura kwikorera ivyo wanje. Waje amashuri ryari? Nagize amashuri muri 2022. 2022. Oui. Ugeze amashuri watanguye kubikora canke wabitanguye hakiri kare? Non, nkeze amashuri ari ibindi bintu nakora après ça niyo natanguye kubikora. Yes, Nasra yakuze ari umwana ameze gute rero? Kugira ngo twumve kubera ko ibi bintu isoro wese umuntu ufa kuyadukiza agacashi kabikora. Biragoye cyane nko gucapa ushaka kuvyiga ukutse. Wakunze umwana ameze gute kuri mu biki? Bon, je nakuze ndumwana meze nk'abandi ndumwana nekereza narakunda gukora utuntu. Kandi nakuze ndumudandaza durant toute ma vie. Suri umudandaza? Ego. Usanga kushuri muri babandi badanaza ibitumbura. No. Badanaza utuntu. Ni muhira ntibabinyemera mbwa nawe bikora nyinyegeje. Natanguye kudandaza niga muri terminal. Wadandaza iki? Bon, nadandaza impuzu z'abakobwa. Kushuri? Okay. Umunyagisagara? Ego. Ukiguta umwana wo mu gisagara ashobora kwifata akavuga aje kudandaza ibintu nk'ivyo nyawo mengo no kwisubiza hasi kwa vyaje gute? Bo vyaje kubera umuntu yandeze ambwira yuko umuntu aba afise amahera y'uwiwe. Apana kuzura konta amahera yo muhira. Naje nakuze afise ikijya gishika cyo kuvuga ati ifo ko naje ni bafise amahera y'uwanje. Jenyene nta dépendre n'abavyeyi nta dépendre n'umuntu. Niyo nacinkora iyo motivation yo gukora. Yes. Ukimara gutangura genre amashuri ukibona ko aheze uramaza kuja mu kandi kazi niki cyatumye ufata ingingo uvuga ati no kameme ndika nkora ivyo wanje? Bon, après yuko mva nariga nize secondaire ndandaza nja kwiga université ndadandaza Imana irankundira ama n'abakiriya benshi bakunda impuzu zanje. Bon, après cela après yuko meze ishure nagira na make up kuba navanga turanyubuze. Tout travaux? Wow. Bon, utusanga rero muhira bacambwira ati ko wajeje ishure nta kazi gahari nari ndiye gukora stage. Bacambwira ifo kugenda ube qualifié mu bintu vya make up mu Buganda. Bon, ndabemerera ndabwira ati okay kubera ari passion wanje gukora make up reka ngenda maze gushika mu Buganda cyasanga ishuri ryo kwiga make up rizotangura muri janvier. Aho hari ryari? Yari muri 2022, c'était en 2022. Ukwezi? Nagiye muri octobre. Hari hakiri kare. Hari hakiri kare. Donc bashambwira maka ntahe abamanduce ngaruka muri janvier. Naje rero muri janvier naharura ko nzoba ndi muri stage. Bizoba bigikunda. Canda ndicara nyenda vuga ati reka nyine ndindira ivy'Imana. Nyine kurindira haca nakora ari ku mukuzine, hacaza umugenzi w'umukuzine atubwira ko kwishura ko ari ibintu byo gukora amashakoshi, impuzu muri Pirle kwera mu Bugandizi babyita Pirle. Pirle. Ya. Hama rero candagenda nagiye kwiyandikisha umva ko sinagiye kwiga ibi nagiye kwiga vya make up ngaho nyenda vuga ati faut que je participe au moins amahera yanje yitike ntafira ubusa. Hamucura genda ukimera kujayo wagiye ubikunze canke ariko occupation? Bon, ico gihe ariko mu occupation kubera na choix nari mfise soit kari kugaruka muri janvier ou bien
nkataha nkari aller retour igapfira ubusa uko nyene rero naje maze guharura kujya aller retour cavuga ati reka participe ndagenda ndavyiga birananira rien du tout kubera sinarimenyereye gukora d'abord bo babanza gucapa bo bakaba bespika kandi bo babespika mu Congereza naje nari faible mu Congereza diva mu Gifaransa ko tarangoye yes ukimara kubitangura deja warugiye mu bintu uzi ko bigoye atavyo warumenyereye ataramwe wigize ubibona ngaha mu Burundi warumva ko uzobishobora ufite ikizere kingana gute bon ngiye kuvyiga nabonye ko ari ibintu bigoye kandi ari ibintu vraiment niveau yiwanje gukapta ibintu nabona ko ni ibintu ntashobora muga muri je nkavuma mbwira mana nuko ndashaka kumenya ikintu sishaka ko mera déplacement fira ubusa ndumva nyene ico kivuga ati kweri iki naka bishoboye je sinobishobora mu misi ya mbere kubitangura ukabona bikubira kunanira umutima warumeze gute nari mbabaye narababara nibuka ico gihe narataha ahantu nabanyene nataha basi ndavuga nafata urugendo niyo ndiko ndagenda naguma niyumvira kubera iki vyananiye kubera iki nkashika nkacasubira kandi gupratika bikanka mu gatondo nkazinduka nkagenda vyanga iryari vyatanguye kuza uravuga ati ndiko ndagerageza kubona ko biriko biratenda bandana haheze une semaine ndiko ndiga hari umugenzi uwo mugenzi yene yaje kumpamagara niwe yacamba amba nk'umwigisha wanje amakuru du soir yacaza je nkazi iwabo cyangwa bakaza akambwira nuko hajyanye bariko baravuga nuko fishe n'urunyuzi rushinge ibintu nk'ivyo cyane ngo rero kubishiramo naje inguvu uruhara runini yavuga ati foko naje nkora ishakoshi wanje y'ubwa mbere wagarutse mu Burundi ufise nasho ingana gute nagarutse mu Burundi ufite sinayejeje novuga ati niveau yose kubera wejeje niveau ariho urupapuro baguha sinayejeje niveau yose kubera igihe cyari gito kandi naje nari nkeneye gusubira kugira ngo ire stage meze rero nca ndakira hagati ndagaruka mbwa nagarutse nyene biri mu mutwe uvuga ati ibyo nabonye ni ibintu byiza kandi n'umuntu yakwigisha akakwereka ko bizogufasha muri vi atari iyo tumenyereye hama maze kuza ino haheze igihe vraiment ntabikotse hazi yuta ikora bikora warumva ko uzosubira gukora vya bintu canke wavuga ati eba akundi ndabihevye ivyo nanatanguye kwiga maze gushika ino nace mba focus cyane n'ivyo kwishuri bahacahera ikintu ca 6 mois uba ntasubiye gukora ntasubiye kubona bayo gusuko nyene wagiye gusubira gute rero nagiye gusubira c'était en le 24 juin rero natanguye nyene rero gutangura kurondera parce que nta kintu naje nzanye uhejeje nivo niyo baca bagusohora bakaguha iyo papuro n'utuntu rero je sinayihejeje umva nta kintu nari mfise kandi yaranje bari nk'umuntu yavye kw'ishuri umuntu ko byitwa umuntu yavye ishuri hama ncanda nange gushika ino ndarondera ubudede ndabubura nyuma ico ndabadesi ndavuga ati umva byo nize nyine au final nta kintu kiriko kirabandanya ndabura ubudede ndabura urunyuzi umva ndabadesi ndarondera hose ndabura hama hari umugenzi nyene yashambye ati ivyo bintu kurarondera ndashaka kubigufasha ko nkarondera tukaraba amaca turarondera aca turabibona yes ukimara gutangura kubikora ngaha mu Burundi ahantu deje ibintu vyari bimenyereweho abantu bari bamenyereye kandi uramaze deje n'amezi agera kuri 6 utari kora bikora zirasuye kandi ukorohera cyangwa watanguye nka bushasha nizasuye kunyorohera naratanguye bushasha nangura kugira amadesi umva nkiri hari abasi nari naramenyereye gucapa ngira ama design y'amashakoshi mugamaze gushika ino nace nibagira no gucapa kuko mbona naciye mfata umwanya munini vyo kwishuri byo mbaye ndavyikase nangura kuza ndacapa nyene petit à petit ngenda ndamenyera muhira bavyakiriye gute ko ugiye gutangura ibikorwa vyawe mumonje banyene ampe since ntiyavyakiriye neza ubwa mbere bo yavuga ati nkeneye kuheza stage ugire formation ugire nka experience mu byo wize ivyo bindi byihoze kwa kwera aramenyere ko nkunda gukora nyene utuntu twanje uvuga ati foko wifokaliza mu byo kwishura niyo field dita niwe wenyine acatangura no kundondera abakiriya niwe yagufasha kurondera abakiriya wow yes twabaye ngahanya hari ubushakoshi bwinshi butandukanye ubukora mu bwoko bungana mu bwoko bungana amamodeli yes amamodeli angana gute gukora amashakoshi canke ni yari yo yose umuntu aguhaye ati uragereza kwikora kuri nivo maze gushika ko amamodeli yose ndakora hari umuntu ashaka kundungikira ifoto akavuga ati
nkeneye ko nkoresha ishakoshi imeze ukuntu kufa kumenya nini ndagerageza nkayicapa nkaca nkora ubu rero wicapira hama ukacongera mu kirundi bavyita urajisha ego kujisha nukujisha yes en fait nukujisha biri mu bundi buryo nk'umukobwa abantu benshi barasuzugura ubuzi si abakobwa bizo mu gisagara bavuga ati je vraiment quand même fucking stayinga nkasa neza nkaya pani mutuma nicaye muhira ariko ndajisha ivyo nivyo abanyakirundi izigeze bigushikira ukibitangura intambamyi yahuye nazo nize bon intambamyi novuga ati je ndi umuntu nkunda kumefia les côtés négatifs y'ibintu nkunda kubona toujours les côtés positifs kubera ari abantu bambwira ati washaka kwicara umunsi wose mu kintu kimwe umva ni ibintu bitumvikana ababwira ati bon jewe je fais ça nkundiki shakiki ubwa mbere ntabagenzi bize bambaza guponda ati no kamwe byo nsi oui ariyo abagenzi bambwira ati ivyo bintu nta muntu mu Burundi yo bigura bon ubwa mbere umva sinashirako n'amatireti bavuga ati comment est-ce que umuntu yogura ishakoshi itari ku itireti aha mu Burundi n'ubusuma buhari vraiment ivyo bintu biri impossible ntigikunda mais nkababwira ati bon izina ryonje mpawe n'Imana izoma bakiriya je ne pas peur yes uno munsi ibikorwa kumbura bigize kure ndetse umuntu ashaka kugushorera uno munsi naza ko arashobora kugushorera sibyo aha twari turi imbere ko dukora abantu benshi baje bararaba ibikorwa vyawe kandi babishimye n'abandi bose donc babonye ko bogira amakomande kuri ano mashakoshi kumburisha goshi ugomba kugura umudamu bushiri wawe araka gift ugomba kumuhereza amashakoshi ahungura yakora ego amashakoshi ahungura yakora ari ma design nk'iyo ndakora Bob Marley bon ayo indi design ngomba kugira yo ma Real na Barca ama logo bazogura cyane za Barca zariare wapi kai ntazogura cyane za Barca nizo bize ko bazogura oya zane kaya pia ho reka rakubanye bakiyura bavuze nimutize ko ari za Barca zogo aho karakubanye zogo katwe kuringa anya rero umuntu akarabino shakoshi abona umengo nakantu gasanzwe mu karoroshye cyane gose bigufata umwanya ngana gute kugira ngo ushobore gukoresha shakoshi bon ubu ko mfise experience nini ntibifata umwanya mwinshi maze gucapa ça peut durer umunsi umwe iminsi ibiri Hey, niba bigoye rero donc ubunya kura kumaze kumenyera. Ubu maze kumenyera mva ni vite. Ikintu kijanye na clientèle bimeze gute kuri wewe? Ikijanye na clientèle navuga ati ndashimira Imana parce que du jour au jour abakiriya manda baronka kandi les commandes ziguma ziri haje. Aragira igihe ugasanga nyine ufise commande nyinshi kuburyo wenye nubura n'umwanya wawe. Abantu benshi burya nubwo tujajinga abantu ngo barankubuzi nuko deja bayabanje guharura ati mbivyo nzu ukuramo inyungana gute biga nzungukira hehe bizogenda gute vya vrai muri ibi bintu urakuramo inyungu ntubura amafaranga abakiriya barahari kuko amafaranga arahari para vyandivyo badandaza kugira mu ihagarara oya vya vrai amafaranga arahari vya vrai ça mentir amahera arahari wow oui amahera arahari kubera hari igihe umukiriya gucontact avuga ati je numvise ibintu ukora kandi uri wenyene donc ngira amahera ushaka direct avuga ati ngira amahera ni ikintu kiri avuga ati ni ikintu ushaka kugira ntwara kuri mariage donc cishirizamo ukacunyarutsa akazi kiwe yes ivyo byose nubwo ukora aya mashakoshi nkuko namwe nawe garuka ko bakubwa menshi barasuzugura ubuzi sivyo abantu basuzugura ubuzi akumva ati bon no quand même ibintu ntazo noza gukora sio ya foke nje kwicara muri bureau nza guslayinga nza gusa neza message uha bigeme ni yihe kwanza message ya mbere no abigeme nuko d'abord ntuzosuzugura akazi umwigeme Monsieur Sabafise la couronne sur la tête nko ngunda kubivuga umwigeme wese akwiye kumenya valeur yiwe umaze kumenya agaciro kiwawe ntogenda gusenga cyangwa gukora sawa umukopwa ngo amera y'amavuta je sais pas quoi il faut ko wihagarara ko ukawufisa amera yiwawe wenyine biraryoshe kurya amera yiwawe kaye umuhungu naryoshe kurusha voilà ayo umuhungu araryoshe kurusha mais n'umusheri wawe yoryohega umushiri akantu aho muratanga ibintu mwebwe bo bien sûr que oui umusotse uki porta volonté ugasuka n'umushiri wawe wewe wewe ariko oui moi je dis c'est la washobora kumusohokana uvuga ati Evana baby jana juno musi vraiment je ngomba gusohoka non ntubimubwira mbya ati jara hano namaze kudekuvra ameze neza ifo ko tugenda gacha tugenda hageze kuri yo kacuma amambya ati nije kandi romantique yera bunarinzi fra bunarinzi kushoga ahantu baba ngo barakundana cyane gose ufite umutima w'urukundo
ugukundana ego tuvyizere gusa umuntu ari inyuma ya kamera ntumwizeye cyane tuvyizeye ko urukundo ko rubiriye cyane gose yes uno munsi uri kurabikora ariko kandi nkuko wabivuze ati nimukunda yuko maybe uza gusamahera umuhungu ko ukeneye amavuta ko ukeneye parfait ukume ngo uja kurondera umuhungu ivyo nyene hari abakobwa uno munsi barindira amafaranga y'abasheri babo eske hari ingaruka ingaruka irahari kubera amfite urabona amaboko ameze uko si wowe umaze kumenyera uko undi nawe ashira ko ngaho misoso uzokwa muri munsi y'uwiwe umva ntuzokwidevelopa wenyine uvuga ati je nkunda iki shaka gukora iki shaka gushika iki no tuzuzokwa muri hasi mugabo uri umuntu amaboko mu bisanzwe akwiye kuva ameze uko ndatanga Donado. Okay, bon. Kuri abo bigeme. Nihe message ushobora kumuhereza kugira ngo kumbura kuri amaboko mu muzu yumve yuko ubuzima ari ingyangugi. Message nuko wotangura gukora akazi nikaraba umutaye akazi nikaraba les défis ibintu byose babiri ko défi uno musobo kurarindira amara ku musheri wawe on sait jamais ashaka kuguheba ou bien nituzi biri imbere mugabo iyo ufise ahantu wawe wenyine witegereje n'Imana iraguhezagira kandi cyo kugarubure ntimukizana n'abahungu umwe ngene umva ngo yuko yo muheba kuri kaguheba abahungu abahungu niduhebana we ya bravo abana beza barabizi ko abahungu simba kugura bizi nawe bon je ne pas dire plus sur ça yes uno munsi uri kurabikora hano onyara mu ushobora kubereka yebo uno munsi ugavuga ati eske ivyo bintu mbega birazimbutse nkaka anya bari ngena rikete kagwanga akunda kagurisha 40,000 40,000 ibaze ishakoshi nk'iyi ishakoshi nziza uri kurayiraba deja ngene design yayo gusa ni design nziza ikaba kuri 40,000 ushobora kuba kumbure ufise dote ufise mariage nagashakoshi ushobora kwambara ku mvutano nagashakoshi ushobora kwambara ku mpuzu yose ugiye mu rubanza ugashiramo telefone ugashiramo parfait ugashiramo amavuta ugashiramo kalabero ugashiramo utuntu twose ariko vraiment akavuga ati uyu mudamu pe n'umunyamuji pe en tout cas murakubonye mu rubanza ufise ishakoshi acha kwibwira cyabona yuko vraiment tari ni ziri original kandi ziri qualité ishakoshi zizohera yes nashaka cinza kujanye n'ubukomezi ubukomezi bwawe ufise garantie ngana gute je navuga ati c'est pour toute une vie kubera ari kinungira cha appel y'abakiya mukiyo maze kunguya ndagira ko appel nkakubaza ati après x temps est-ce que ishakoshi ubona gute bon heureusement namurambye ati ngo yarantabukiye mu ibarabara ubyo musuma yaraca umugozi aranyiba no burakomeye kandi icafuye urayoza n'amazi just kandi kaca yuma yego bon utunye ni twa original ni twa tundi ducuya cyo kumagaruka kunyene ntiducuya yego ni ducuya nubwo wonyagirwa ntiducuya nibisanzwe wow vyagusavye inguvu zingana gute kugira ngo ugeze aho ugeze uno munsi inguvu navuga ati byasabye inguvu nyinshi na n'Imana navuga ati Imana hanini yani habaye yes uno munsi kugira ngo ushobore kwagura ugira ibintu binini yinyana igigisaba uno munsi navuga ati hanini yabigisaba nyene ni Imana kubera afise ishaka aho ndaho ndiko ndaja yego ndabishira mu biganza by'Imana yes bon dusoza n'iganiro cacu ku muntu wese akadukurikirana umuntu wese agukeneye niyo kura contact zawe ni hehe yokura izi sakoshi exactement umuntu yodikone kuri free conflight kuri base 09 wala ma carte de visite nkunda kubashiraho amachantier muga amachantier natewe ndashobora gusiga nk'ishakoshi zibiri ugasanga bazibuze kuko nuzana zikene kandi maze kubona ko abantu deja babigura nkora ndumye nundi muntu nyene navuga ati n'umuede wanje warakuzogera ku rwego rwo gukoresha abandi bakozi namaze kubibona kandi namaze no kubyifuza me byose umva ni mu mutwe urapanga ibintu okay ni gikosaba leta yacu rero ndetse n'abantu bari kwadukurikirana hari umuntu kureka tukurira ngaha anyana mu diaspora akabavuga ati jewe umukobwa vraiment vaye n'umugambi wiwe abana umuterera nk'akariyoni basi kugira ngo ashobore kwagura ibintu byiwe bon ikintu nosaba abantu bose kwadukurikira leta umuntu wese afite umutima yoza tugakorana akaba umu partenaire wanje en même temps yo partenaire tutashobora kumvikana ibiganiro c'est pour cela naciye mpagarika kurondera ibintu by'abantu mu fournisseur ya fournisseur rero novuga ati ufise umutima wo gukora ufise umutima yuko kuneza imbere hanini yakoresha ibintu byo muri business nyene kandi uraza karibu tukorane kandi inyungira hari yes
ndagushimiye cyane rero Nasi. Merci à vous aussi. Yes, batwo twayiganira cyiza ariko kandi nta nimero wabahaye bahe nimero. Nimero ushobora kunonga ko kuri WhatsApp ni +257 68 377 651. Mu Kirundi. Ukirundi zobwire mu Kirundi. Reka ndabwira indi nimero ya Perisanze ni 68 58 72 70. Washwe abantu batumva igifaransa ariko badukurikira. Izo ngo Mu Kirundi. reka tutangure 68 37 75 61. Iyo ni ya WhatsApp ni ya Iyo Pele. ni ya WhatsApp. Ya Pele. Ya Pele ni 68 58 72 70. Ibaze vraiment kuvuga imbere mu Kirundi biratugora twese ariko si wowe gusa ni benshi aho tumaze kumenyera kuvuga inimero mu gifaransa usanga mu Kirundi bigucanga cyane gose ndagushimiye rero. Merci à vous aussi. Yes, merci beaucoup wose adukurikiranye mu biganiro kuva ku ntango gushaka kumpera. Hari amashakoshi meza atandukanye bwo butandukanye y'abadamu y'urubanza, dote, mariage, usohotse n'umukunzi wawe. Akaba n'amashakoshi y'abahungu ariko si inya, hariho izindi z'abahungu zimeze neza, zifite ama design meza cyane gose. Amukagenda nikanaremereye. Ha bintu bizigenda birakujena mu barabara. Yo, biba byoroshe. Eyo egoshe. Arrête, hari na karuvati. Iyi ni commande y'umwana wari wagize. Yes, hari ama cravate pana zimwe zo gutoha, zimumese ugira gute, ugura fungo ugira ikinabo. Na cravate kiza, amukagenda waberewe. Yes, kenda waberewe, yes. Ndabashimira cyane gose bere mu gwimisi matukurikiranye. Amanda kusaba kugira subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo mukunze kuraba n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Asante sana.